Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mukurikirana ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Nk'uko biri mu nshingano z'inama nshingamateka zo kugenzura ibikorwa vya leta n'ibindi, ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 ruhesha umwaka wa 2024 inama nshingamateka yarakoranye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira ikurikirana umwihwezo wagizwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta ku nteguro y'ibwirizwa igenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Uwo mwihwezo washikirijwe na Reveriyano Bahati, icegera c'umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta, ukaba werekanye ko leta izokoresha amafaranga y'amarundi miliyaridi 4,382 n'imiliyoni 987 n'ibihumbi 388,539. Muri ayo mafaranga hakaba harimo igihengeri ce yashika miliyaridi 441, imiliyoni 870 n'ibihumbi 750 n'amafaranga 79. Aho ni mu gihe leta itegekanya kwinjiza amafaranga angana n'imiliyaridi 3,941 n'imiliyoni 116 n'ibihumbi 625 n'amajana. Ico gikorwa rero co gushikiriza icegeranyo c'ivyiyumvira imbere y'inama nshingamateka kikaba cisunga ingingo ya 39 y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro nimero 1/20 ryo kuwa 20 ruhesha umwaka wa 2022 risubiramwo ibwirizwa nimero 1/35 ryo kuwa 4 Kigara mu mwaka wa 2008 risigura ingene uburyo bwa leta bukoreshwa, rivuga ko sentare yubahiriza amatungo ya leta ishikiriza inama nshingamateka ihagaze ku nteguro z'amabwirizwa zose zijanye n'amafaranga mu minsi itarenze 15 kuva zivuye mu nama nshikiranganji. Ni nk'uko ibwirizwa nimero 1/2 ryo kuwa 31 Ntwarante umwaka wa 2004 rishiraho sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta ingene itunganijwe n'ingene ikora mu ngingo yaryo ya 2B rivuga ko iyo sentare rirungikira inama nshingamateka kugira ngo igire umwihwezo n'integuro z'amategeko ajanye n'ubutunzi ba yarungikiwe. Reveriyano Bahati, icegera c'umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta, avuga ko iyo nteguro y'ibwirizwa igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025 ije yisunga yandinganizo shasha ya budget programme Uburundi buja bwarinjiyemwo kandi biyigize vyose sentare ibona ko bikwiye. Ku kijanye rero n'igihengeri cibonekeza muri iyo nteguro y'ibwirizwa, sentare yubahiriza amatungo ya leta ibona ko leta itojira cyane uburyo buva hagati mu gihugu ico bita financement intérieur, kuko igisata c'abikorera ivyabo naco cyo hava gihungabana mu gukena amafaranga gikoresha. Uko la loi organique sur les finances publiques isanzwe ibivuga, irategekanya amarubrique abwirizwa kuba ari muri projet de loi de finance. Twasanze vyose bimeze neza. Hanyuma ko twamaje kwinjira muri iyi gestion iri basée sur le budget programme, hariho des innovations zazanywe n'iyi loi organique sur les finances publiques ivuga yuko chaque projet de loi de finances publiques bwiza kuba ifise ama annexe iralista ayatari make ashika hafi 10. La Cour des comptes twasanze hari izo batarungitse ariko baragize quand même un effort remarquable par rapport yuko basanzwe bikorwa muri iyi myaka iheze. Hari hasanzweho hari un montant kuri paragraphe ya 2 kuri paragraphe 44 de 246 milliards y'ama arriérés de l'État. Nukuvuga yuko aya ma arriérés iyo ashigwa mu yandi ma dépenses ko muri exercice tugiye gutangura nayo azoba paye, déficit yaca yiyongera de ce même montant. Ko rero twaravye nitubona ahantu berekanye ko bazopeya aya ma arriérés, twari tuti nous émettons un peu de doute sur la sincérité de ce déficit. Turatwinginga le Parlement kugira ngo isabe le ministère des Finances
ko bokwerekana ingene bazoriha ces arriérés kuko c'est une obligation ko igihugu kiriha ama-arriérés kiba gisanganye. Hanyuma rero mu guheraheza les modalités de financement il y a un déficit de 400 combien milliards twavuga ngaho hejuru. Twarabonye ko izoba financé de deux manières. Ku ruhande rumwe un financement intérieur, ku rundi ruhande un financement extérieur, zisa nuko zingana, imwe 50.8%, yindi 49.19%. Tukabona yuko iyi recours au financement intérieur ituma aba entrepreneurs au niveau national baca bagira ingorane kuko le secteur privé icibura amafaranga nayikoresha kugira ngo l'économie nationale ibandanye ituruna neza. Twaje twinginga rero le parlement ko ngosaba ntihabe recours excessif au financement intérieur kugira ngo barouvre ce déficit. Ni makinye niteka cyane cyane kuvyerekeye les commentaires Marimansa zikugira murakoze cyane. Inyaniteka umukuru w'inama nshingamateka Gérard Daniel Ndabirabe nawe yaragiriye inama abagize iyo sentare uko boza baratunganya ico cegeranyo kugira igikorwa corohe gusigura kandi gitahurike n'ingoga. Turabashimiye cyane mubandanye mu clarifier davantage izi narratif muduha hanyuma muzilustre par des schémas uko bagiye babiproposa kuko hari nk'ikibazo bavuga bati twerekeye ingene ibintu byagiye bihinduka byagiye vyevoluwa dufate nko mu mezi angahe ngaha muvuga muti hasigaye amezi abice nkasigaye ukwezi cyangwa hasigaye iminsi ngahe mukabitwereka kugira ico gihe nta nibindi bibazo kuko nivyo bakeneye ko iyo evolution ushibona kuri graphique ucuyibona. Iyo neguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha ikaba yaciye yigwa mu nama ya bose yabaye bukeye bwaho ku munsi wa kane igenekerezo rya 13 ruhesha umwaka wa 2024 aho umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yatanguye asigura mu mvo n'imvano ibikorwa vy'ibanze vyaranguwe kugira ngo iryo tegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025 rizogende neza. Ahavuga ko hari ibitabo vy'ibanze vyatunganijwe ndetse n'amategeko merekeza bizofasha mu ntunganyo nshasha y'ikoresho ry'amafaranga ari nako kumenyesha ko ivyo vyatumye hatubahirizwa ikirangamisi cari categekanijwe co kwiga iyo nteguro y'ibwirizwa. Integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga azokoreshwa muri umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Iyi nteguro ni integuro nkuko mubivuze tanga umwizero kuko iri mu rukurikirane rw'ibikorwa vy'impinduka leta iriko irakora kugira ngo ibintu bijanye no gutunganya igihugu byose bitonde ku murongo. Nayo mpamvu y'integuro rero yaje mbere ifashe umwanya utari muke kubera ibikorwa by'ibanze no vuga ko by'umushinge byategezwa kubanza gukorwa na cyane cyabimwo imbona kazoza y'igihugu cyateza kubanza kwemezwa hanyuma tugakurikiza ko ca gitabu cy'imigambi y'igihugu le plan national de développement révisé cyateza kubanza gukorwa tugashiraho n'igikorwa kirimo imigambi mikuru arico bita pipe twanze tukagishiraho hanyuma tugashiraho n'ikindi gitabu cerekana ingene amafaranga twakoresha mu myaka itatu byose n'ibintu bishasha twashizeho n'igitabu twita stratégie de la dette à moyen terme no kuvuga ibijanye no kwigurana amafaranga kwa leta naho nyene twaba tubikora atantegura ihari ico gitabo naco nyene twaracanditse hanyuma hakaba n'igitabu cerekana ingene amafaranga ya leta aba yozirigurana arico le plan de trésorerie de l'État iri mensualisé imyaka 3 hanyuma rero n'ama stratégie sectorielle yo mu bushikiranganje ari nayo dukuramo ibikorwa dushira muri budget programme. Ivyo bintu rero byose byakozwe hagati y'igihemurukira hano mu kwezi kwa gatandatu n'uno munsi. Iruhande yaho naho twashizeho mbere nani mategeko ashira mu ngiro ryabwirizwa rigerekana n'amafaranga leta akora ari organique de 2022 yari keneye les textes d'application
naho nyene muraza kubona amatext atari make yashizweho. Rero byari bikorwa by'umushinge dushobora gukorera tutagusimba dushaka by'ukuri kugira integuro ishimikiye kumbona kazoza no kuri ivyo bikorwa bindi. Muri iryo bwirizwa rigenga amafaranga haravugwamwo bishasha aho leta itegekanya gukoresha amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi ibihumbi 4,382, imiliyoni 987 n'ibihumbi 388,539 mu mafaranga y'amarundi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 yakoresheje amafaranga angana n'imiliyaridi ibihumbi 3,780 n'imiliyoni zirenga 900. Ibintu nyamukuru vyatumye ayo mafaranga aduzwa harimo gusubiramwo gutunganiriza abakozi bijanye n'imishahara, ibirarane n'ubundi burusho. Kubera ibiciro vy'ibintu vyaduze, hari amakori n'amatagisi atahora atangwa yashizweho, ndetse n'ayandi yadugijwe kugira ngo ayo mafaranga azoshobore kuboneka. Aha twavuga nk'ubunyoye igitoro agiye kuzorihishwa ikori gushika ku mafaranga 75 kw'iritiro, nk'uruhusha rwo kugurura idandarizo ry'amatike y'indege rwavuye ku miliyoni 2 rukaja ku miliyoni 10, kurondera imparati yahora irihishwa amafaranga ibihumbi 100 igiye kuzorihishwa ibihumbi 200 n'ibindi. Nayo abafise amazu yakira ingenzi n'ububare batazoba bamanitse ikimenyetso cerekana neza ibikorerwaho bazorihishwa ihadabu y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'amarundi. Inyuma yo gusigurirwa n'umushikiranganje vy'iyo nteguro y'ibwirizwa, banyakubahwa abashinga amateka barafashe umwanya wo gushikiriza amakenga n'ibibazo n'intererano mu ntumbero yo kurica hirya no hino bongere bahabwe umuco. Bamwe bati kugira igihugu gishike kuri yambona kazoza Burundi bwihaye kugerako nuko umukozi wese wa leta bo mutunganiriza urutonde rw'ivyajejwe ku kazi, ico bita cahier de charge mu rurimi rw'igifaransa. Yavuze reforme iri kirakorwa ku bintu bya yuko kugira maîtrise des effectifs ku ba fonctionnaires muri fonction publique. Nashaka kuja au-delà iyi reforme kugira ngo nange intererano, nifuza ko iyi reforme yoshika kure hakaba imwe twita la description des fonctions de chaque poste kugira ngo umukozi wese wo muri fonction publique habe un cahier de charge afin d'élaborer pour chaque employé un compte de performance bikazotuma umwimbo wongerekana kandi bituma neza mugira ni bonne gestion des ressources humaines au niveau du ministère des fonctions publiques kugira ngo abakozi ba leta bakore bafise ico ariko barisunga kugira umwimbo wongerekane. Aho umushikiranganje agira ati leta nawe umwitwarikira ufise ko haba description des tâches mu institution yose ico kiramaze kuba discuté au niveau du gouvernement asenye cyoja mu ngiro ukiko kirakogwa ibijanye no kugira kwelabora les manuels de procédure dans les différents ministères dans les différentes institutions usanga abantu bakora ibintu comme routine mugabo ugasanga ibintu nibigira norme nibigira référence nibigira procédure rero kugira les manuels de procédure tumwe recommandation yatanze ku bushikanganje bwose n'ibyo kugira description des postes biratuma haba hagabanuka ibyo kugira des recrutements abusifs cyangwa des recrutements zitari appropriés. Ugasanga umuntu bakora mu recruta arize histoire akamu recruta ngo aje gukora ibya finance aje gukora ibindi. Ifuko ko haba description des postes cyaba na description des profils. Banyakubahwa abashinga amateka baragarutse cyane ku kijanye n'amafaranga leta izokoresha hazova narijya babona umenga ivyo yitezemwe ntibigaragara neza. Bati kuki mutokorera ku butare marosete mwafatiye ku bintu mbona bidafashe novuga biri irayere n'ibintu mwafatiye byo kuvuga ngo ama rosete azova ku mapenalite. Twamye twibaza no ku munsi w'ejo mbega hamwe abantu ayo ma infraction mwiteze ko amafaranga batoyakora ayo ma infraction muzoheze ayo mafaranga muyakoreye. Acha nibaza namye nsoma ngaha igituma mudafatira ku bintu biboneka bireye nko kuvyerekeye ubutare. Twabonye ku butare mwagize prevision ya 26 miliyari. Turavye uko ubutare buvugwa ngaha aburashobora kuba promoteur du développement. Kuki mutokura intamba myizose ziri mu nzira. Naho umushikiranganje Odasi niyo nzima yaragize ica bivugako. Ubutare si bigori umuntu yimbura kwa kandi bashobora kwisoko. Ibintu by'ubutare ni ibintu birimo
bisaba kwitonderwa ubwa mbere banza gusaba ivyigwa bigasaba kugira ama recherche bigasaba kugira ama étude bigasaba integuro kugira ngo ko tumaze kuronka abantu benshi bavuga ngo baje kwimba ubutare mugabo gushika umunsi murabona yuko atakintu kiboneka kiravamo abantu barimba bagatwara amafaranga bagatwara hanze bakayahezayo bakabitwara muri fraude ugasanga igihugu ko kirahombera rero habanje gutegurwa amategeko atunganya neza icyo gisata cy'ubutare nivyo turakenye amafaranga agaciro mako abantu baza bakinda ubutare bagacagenda butwaye n'amafaranga agaciro nituyaronye umva ko hahandi tuguma hahandi nyene bakaza bakizizira umuntu umwe canke babiri bagasinya ibintu ugasanga ubutare nacyo butumariye ubu rero leta yafashe ingingo kubanza gusubira mu mategeko n'amategeko mperekeza les textes d'application uzaragiyeho rero ko hategurwa ingene aya masoko yotangwa ku buryo buri competitif ku buryo leta itirero maximum des revenus zivuye mu butare rero leta niyicaye ikirakora ariko bisaba patience naho turi mu bibazo bituma tugira pression nyinshi hamwe twoca dutavyose mu mazi umva ko ubundi ataho twoba tuvuye ataho twoba tugiye twifuza yuko ubutare by'ukuri hamwe bwo ariko burimbwa bwo kwimbwa buzana umwimbo mu gihugu ukazana ubutunzi umwe igihugu akabibona tukabona ko muri budget uriyo ya 26 miliyari twaronse nk'imiliyaridi ibihumbi bingahe tubona yuko by'ukuri biko birasahiriza muri leta mugabo abantu biyimba batwara hanze ugasanga muri budget nyariye rero ni uko leta ikirakora. Ikibazo c'abakukuruke naco nyene nticasigaye inyuma mu vyabajijwe na banyakubahwa abashinga amateka aho babaza impamvu mu mafaranga leta yategekanije gukoresha ataho babivugamwo. Ingingo y'145 ivuga ivyerekeye abakukuruke ya 146 nayo ikavuga ivyerekeye vulnerable bamwe bitwa banahonikora. Iyi ngingo y'145 abene gihugu na cyane cyane abakukuruke barakeneye kumenya ko mwiri nteguro y'ibwirizwa iyi nteguro iyi article ibaho. Kuri ico kibazo c'abakukuruke umushikiranganje yacishuye uku ivyeki abakukuruke tegereza gutegurwa ministère de la solidarité ariko gushika no munsi nta gikorwa dufise twokorera ko kugira ngo dushobore kujya des prévisions uvuga yuko iyi article nayo tuyishiramo ni guteganya igihe abo muri ministère de la solidarité na UNICEF na ma institution de prévoyance sociale baheza gukora iwa cabo niho njya muri leta mu camenya cyo dushira muri bishi polo mu marero nta kintu kirimo twoteganya kuko igikorwa c'intango nta kintu kiraboneka. Umushikiranganje Odase Niyonzima yararemesheje banyakubahwa abashinga amateka no ku bindi bibazo n'amakenga haba ku vy'isukari ibitoro n'ibindi. Isukari yari isanzwe iriko amataxe menshi ayo mataxe menshi kwari kugira ngo dukingire ihinguriro ryo mu Burundi rya Sosumo hariho taxe de consommation hariho TVA hariko iyi taxe iyi droit de douane ya 100% iri mu karere kose kuko mu karere hose ibihugu byose byagomba gukingira amahinguriro y'isukari mugabo rero mu mwaka uheze muri budget révisé rero twabanje gukura ko taxe de consommation hanyuma turakura ko TVA ubu naho cyo turasaba mu karere yuko twogabanya iyi taxe ya 100% muri tarife extérieure commun tukaba twaravyumvikanye ko tuyishira kuri 25%. Ubu mu karere abandi bose bari kuri 100% kw'idouane de douane twe tukamanza kuri 25%. Ayo no kugira ngo intambamyiza ko abashaka kuyikura hanze bavuga yuko batobishobora kubera ayo mataxe yose ariko rero ubwo mataxe yose yavuye ko uzoyidandaza uzoyizana amakaba udandaza gugururiwe ubishoboye wese kenewe no mwanya nuko twiye kumenya nuko ayo mataxe yabuza ko abantu bayizana ushizemo nabo bafise amahinguriro ko bavuga yuko bayizanye ishiza izimvye bigatuma n'ibinyobwa bariko barakora bice bizimba n'iyo competitif. Twizera yuko rero ubishoboye ufise umutahe azogenda akayirangura. Ikibazo c'igitoro nivyo ni intambamyi ariko ntawe cavuga yuko igihugu kizoguma kimeze uko rero nibihe
bigoye igihugu gishobora gucamwo byashobora gushika ariko ntawe shafatira kuri ibi bihe bigoye ngo duce tugira integuro zo hasi kubera ko turi mu gihe bigoye ubu mico gihe ubwo twose tubigumamo ahubwo cha biba bibi gusumba tuza kugira integuro rero twizera yuko ibintu dushaka bivamo ibitoro bigasubira bigakenuka igihe hoboneka uburyo bwo kubikura hanze azi ko intambwe nyamukuru naho tuguma tusa n'abavyirengagiza nuko tubirangura mu makungu tukatubirangura mu mafaranga mva makungu aya mafaranga nayo muzi ko tuyakenye bigatuma rero bica bidushikira bigoranye ivyo rero ntavuga ngo muze tuguma muri iyo situation baza ko twigoye twose tukirakora bishobora gutuma mu gihe kiri imbere ico gitoro gishobora kuboneka. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabina Ntakarutimana nawe nyene yarashikirije ibibazo n'amakenga yongera aranunganira ati ikibazo c'abaganga b'abahinga baguma baja gukorera mu bindi bihugu harakwiye gutegekanya uturusho koko kugira ntibibandanye. Ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu aho mbona ko bashizemo indemnité de loignement des médecins spécialistes niki nagishimye cyane kuko naco nibaza ko kizoza gitora inyishu ku mpungenge abene gihugu bari bafise ndetse na twebwe tubaserukira kukunge nabaganga cyane ababanonosoye ibitandukanye baguma bagenda hanze kurondera kumbura aho boba bahembwa neza ko hano mwabishizemwo turibaza ko umushikiranganje abijejwe nabo bakorana bazoheza bakaraba ingene babishira mu ngiro kugira ngo aba baganga ntibagume bagenda abene gihugu nabo baheze bagira ingorane. Ku kijanye no guhuturusha abaganga b'abahinga kugira ntibabandanye baja gukorera mu bindi bihugu umushikiranganje w'ikiga ca leta yavuze ati hanyuma niji mwakengurutse irwanyuma des médecins muri leta none twabonye ko abaganga bariko baraduhera ko bagenda ama rero umushikiranganje bijejwe yarasabye yuko twogera kigoro muri bije tukamwongera amafaranga yo kugira ngo ashobore guturusho abaganga ko basanzwe bafise agahembo gatoyi cyane kuko bibasigiriye ngaho n'amashinga mateka uwo nico leta yakoze kugira ngo yuko abaganga baguma hano banywa bafasha. Umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yarashimye ko iyo nteguro itagoranye nk'izindi kuko nabanyakubahwa abashingamateka bashikirije ibibazo nk'uko ari kiyago hagati yabo n'umushikiranganje. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarashimye kandi ko iyo nteguro yanditse mu majambo atomboye ku buryo umwe wese atahura ingene i projet de budget mwayitunganije kandi twese twabonye ko harimo akarusho non seulement au niveau de la forme kuntu la présentation kuntu bimeze bisomeka bimeze neza kandi n'insiguro mwagiye mutanga ku buryo zatumye insiguro muri exposé des motifs wasanga ni insiguro muri commission mwakoranye nazo bagiye ku bibazo bagiye babaza n'inyishu zagiye zitangwa umuntu aca yumva neza ko bihuye n'ibindi byaciye hano twumva la continuité icyo gihe turiko turaja vers dukoresha le budget programme donc tu mettre la maîtrise donc de l'instrument budget programme icyo kintu turacumva neza kiriko kiraza mubandaniza aho rero twobashimira nuko iyi nteguro y'amafaranga yanditse amafaranga igihugu kizokoresha yanditse mu majambo yumvikana. Hariho igihe bahora bazana ibintu tekinike bikaza ari ibintu bifunze kugira ngo ushobore kubyumva abantu ahubwo abashaka bakaja kubaza ati mbega iki cyitwa ngo iki mbega iki vuga iki ariko ubu yaba n'abajejo mu bintu bijanye na projet de loi de règlement contrat budgétaire nabonyene babizanye mu majambo asanzwe abantu bacha donc accessible amajambo yumvikana atari ibintu uza kurongo mbega ijambo ni technique rivugikira ibintu nk'abene. Mu gusozera ibikorwa vyo gutosora no guca hirya no hino iyo nteguro y'ibwirizwa
Banyakubahwa abashinga amateka 100% nibo baciye bayemeza, nukuvuga 84 n'ibice 74% mu gihe 18% ataco barivuze ko, nukuvuga 15 n'ibice 25%. Iyi nteguro y'ibwirizwa ijanye n'uburyo yukizokoresha mu 2024 ishire 2025 turayemeje, tuyitoye hano muri amashinga amateka, abashinga amateka 100 ku bashinga amateka 118 bingana na 84 n'ibice 74 kw'ijana. Twihe biyongere murakoze cyane. Aha akaba ariho dusozereye ikiganiro cy'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, naho ubutaha.